Perezida Paul Kagame yoba ari we yaraye yirahiye Colonel Makanika amuziza ko yanse kwifatanya n'umuhari wa M23. Gushikana n'ubu urupfu rwa Colonel Makanika nta muhari n'umwe uragwemanga, nubwo hari ibinyamakuru bimaze gutangaza yuko Colonel Makanika yahitanywe n'indege zitagira abapilote za FARDC zagavye igitero cyashuye guhitana Colonel Makanika hamwe n'ingabo ziwe zitari nkeya. Ni mubane natwe muri kino kiganiro turaza kubereka ukuri kwigandagurwa rya Colonel Makanika. Haheze imisi mike cyane aho leta ya Kagame isohoye urwandiko ivuga yuko igiye gufata mu mugongo umuhari Red Tabara usanzwe utavuga rumwe na leta. Mukaba musanzwe muzi kandi yuko Perezida Paul Kagame ariko akoresha cyane uwo muhari wa Red Tabara mu gufata mu mugongo umuhari wa M23 kugira ngo bashobore kugaba ibitero bitandukanye mu gihugu kibanyi ca Kongo, aho bariko barasatira cyane bigarurira uturere dutandukanye. Mwarabonye kandi yuko mu misi iheze, mu misi ya vuba cyane, umuhari Red Tabara washoboye guhindura izina, ubu bakaba biyise ngo ni FBL. Muti none ivyo bintu byoba bifitanye isano gute n'igandagurwa rya Colonel Makanika? Imbere yuko tuja mu idonido ry'iyi nkuru yacu, reka tubanze tubabwire ubuzima bwaranze Colonel Makanika. Colonel Makanika yavutse itariki 12 ukwezi kw'icenda umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 974, aho baca bamwita Michel Lukunda. Michel Lukunda yavukiye Iminembe, ni muri territoire ya Fizi, hajya mu gihugu kibanyi ca Kongo muri Sud Kivu. Michel Lukunda yarinjiye mu gisirikare ca FARDC, aho yashoboye kudemisiona aratanga imihoho muri ico gisirikare, aho hari mu mwaka wa 2020. Nyuma aza kudezerta, aca ahamvya umuhari wari usanzwe utavuga rumwe na leta ariwo twita abarobere witwa Ngumino. Uwo muhari wari usanzwe uhurikiyemwo abanyamurenge gusa, aho hari mu mwaka wa 2020. Inyuma yaho Colonel Makanika yarahavuye n'ico kirobere arakivamwo, aja kuba umurongozi w'ikindi kirobere c'abanyamurenge naco nyene citwa Twigwaneho. Aho muri Twigwaneho Colonel Makanika niwe yarasanzwe ari umuyobozi w'ico kirobere, ndetse bikanavugwa yuko yahakoreye amabi adasanzwe, byanamutumye adashobora kuba yokundwa n'abantu bo muri uwo muryango w'abanyamurenge. Mu mabi Colonel Makanika yashoboye gukorera abanyamurenge biwabo nuko hariho abantu benshi yishe, abahora yuko yabasabye ko bomuha abana babo ngabashire muri ico kiroberi ciwe, ariko bakavyanka, akaruhira no gutwara bajya abana ku nguvu. Aho turavuga yuko Colonel Makanika umuntu yatumbera ngo ashobore kumuha umwana wo kuva ku myaka 10 kuduga, abo nibo Colonel Makanika benshi yakoresha mu kiroberi ciwe. Abavyeyi babo batashobora kumva ko botanga abana babo, yacaheza akabica, maze abo bana akabatwara muri ico gisoda ciwe. Colonel Makanika abo bana niwe yaheze agakoresha amakosa menshi atandukanye, nko kuja kwiba, kuja kwica, eka mbere no muri garde yiwe haba harimwo abo bana bakiri bato cyane. Mu mwaka wa 2022 Colonel Makanika yarashoboye gutega umutego ingabo za FARDC, aho hapfuye abasirikare batari bake, ariko kandi no mu ngabo ziwe harashoboye gusiga ubuzima abatari bake. Colonel Makanika mu mwaka wa 2024 ICC yarashoboye kumufatira ibihano
kubera yuko yamwagiriza ko akoresha abana batarakwiza imyaka yo kuba abasirikare muri uwo muhari wiwe, ndetse hariho n'ayandi makosa bamwagiriza ajanye n'ivyaha bisanzwe bikorerwa mu ntambara. Ayandi makuru twababwira kuri Colonel Makanika nuko bivugwa yuko Colonel Makanika yari asanzwe akorana n'umuhari FDLR udasanzwe uhuza na gato na leta ya Kagame, kuko bagirizwa ko aribo bakoze ihonyabwoko ryabaye mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Abo rero biravugwa yuko Colonel Makanika bari basanzwe bafise ibikorwa bakorana ariko mu buryo bw'ibanga. Gushikana n'uyu mwanya ibitangazamakuru byinshi byo mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo vyigera vyemeza yuko Colonel Makanika yoba yarapfuye, ariko hariho ibindi bitangazamakuru twovuga byo ku rwego rwo hejuru bimaze gutangaza yuko Colonel Makanika yapfuye, kandi bikavuga yuko hagabwe igitero hakoreshejwe drone zigabwa ku ngabo za Colonel Makanika, maze na Colonel Makanika agashobora kuhasiga ubuzima. Hariho ibindi binyamakuru bitandukanye bivuga yuko ego ico gitero cyarahabaye, mugabo Colonel Makanika siho yarari, bakemeza gusa yuko hasize ubuzima zimwe mu ngabo ziwe zari muri ico kibanza. Ntibikiri banga rero, umuryango wa Colonel Makanika warayisohoye itangazo wemeza yuko na Colonel Makanika muri ico kibanza cagabwemwo igitero na drone ko na Colonel Makanika ariho yarari, ndetse nawe yashoboye kuhasiga ubuzima. Mushobora kwibaza impamvu itangazamakuru ryo mu Rwanda ritariko riremeza urufu rwa Colonel Makanika kandi n'umuryango wiwe waramaze kuryemeza. Hoba ari kubera iki? Twatanguye ikiganiro cyacu tubabwira ko President Paul Kagame ashobora kuba ari we yaraye yirahiye Colonel Makanika kubera yuko yoba yanse kwifatanya n'umutwe wa M23, gutyo agaca amwirahira kugira ngo ntaduze kumubera intambamyi muri plan yiwe. Muti bimeze gute? Abo mu bwoko bw'abanyamurenge benshi basanzwe bidogera umutwe wa Red Tabara kubera yuko bavuga ko Red Tabara yabakoreye amahano atandukanye, gutyo bituma Colonel Makanika adashobora kwifatanya n'umuhari wa M23 kuko usanzwe ukorana na Red Tabara. Bigaca biboneka yuko nka hamwe Colonel Makanika yo kwifatanya n'umuhari uriko urakorana na Red Tabara ko yoba ahemukiye abo mu muryango wiwe. Gushika kuri uyu mwanya rero urupfu rwa Colonel Makanika ruracateye urujijo mu bantu benshi, kuko no mu muryango wabo w'abanyamurenge ntibari basanzwe bamukunda bose. Twababwiye yuko hari abo yagiye akorera ibibi bitandukanye bivanye n'inyungu yariko ashaka gushikako mu muhari wiwe w'ikiroberi bitiriye Twigwaneho. Turafise n'andi makuru tukibatohoreza neza, aho biriko biravugwa yuko indongozi nyinshi ziri mu muhari wa M23 ziriko ziragandagurwa, ariko iyi mpamvu ikaba itaramenyekana neza. Ayo makuru turacayagenda ko buhoro buhoro, vuba cyane tuzabashikiriza. Nimba umuhari M23 utanguye gucanamwo urugamba rukiremvye, muribaza yuko bazoshika ku ntego yabo? Duhurire muri commentaire utubwire uko nawe uvyibaza. Mu kurangiza ikiganiro cacu, reka tubibutse yuko ejo ku munsi wa gatatu itariki 19 ko umuhari M23 utigeze woroherwa na gato ku rubuga rw'intambara. Gumana natwe turaza kubabwira ayandi makuru y'ivyaranze umunsi w'ejo ku rubuga rw'intambara mu gihugu kibanyi ca Kongo. Ukaba utaragira sabone, akaniko kanya ucufyonda no ngaho ku gakengeri kugira ngo uzohore wironkera amakuru yacu umwanya wose tuyashizeko
utarinze kuyasangizwa na bagenzawe.